Hari abafasoni benshi cane bibaza ko bafise ikibazo canke bo bagwaye bivanye n'ukuntu bibona mu mibonano mpuzabitsina hamwe n'umugabo wabo n'umushinga ntahe wiwe, agasanga arafata nk'ivyamwa za pastèque, nanasi, za concombre, ibiki, ariko iyo naho ubifata mutigeze muganira n'umushinga ntahe wawe umubwira ivyo ukunda, ivyo ushaka, ivyo yokugirira, naho ubifata ntaco bikumarira mu bisanzwe. Hanyuma nawe ubwawe wa mufasoni ukaba usanzwe wiyizi, mu gihe rero utaba wiyizi ata n'ikiganiro kihaba, iyo ugiye gufata ivyo vyamwa, izo za pastèque, canke ukagenda ukaganiriza uwundi mufasoni mugenzi wawe akakubwira ibi canke biriya, ugiye kuraba neza nta kintu na kimwe bigufasha. Umufasoni rero ikintu ca mbere kiba gikwiye ni ushobora kuganiriza umushinga ntahe wiwe, agashobora akamubwira ikintu comushobora kumufasha, comutuma mu mibonano mpuzabitsina hagati yiwe n'umushinga ntahe wiwe bishobora gutuma aryoherwa. Iyo habaye ico kiganiro birafasha cane gusumvya kugiraho kuri ya mananasi canke ya mapastèque canke ya yindi miti yindi usanga bagiye kugura hirya no hino baba babwiwe. Hanyuma hari urundi ruhara rw'umushinga ntahe. Umushinga ntahe ategeza kumviriza akanabaza umufasoni wiwe ico ashaka, ico akeneye, kugira ngo ashobore kumuryohereza no kumufasha mu mibonano mpuzabitsina. Hama ikibazo kenshi barakunda kucibagira ko gishobora kuva ku kuntu mu mutwe d'abord de l'ordre psychologique, ca kabiri naco ugasanga umugabo n'umugore plutôt ntibaganiriye. Ubwo kutaganira rero kuratuma kenshi badashobora kubikora neza, akaca yibaza ngo arafise ikibazo alors que nta kibazo afise, niho aca aja kurondera imiti yindi rero canke ivyo vyamwa kugira ngo bimufashe kuryoherwa.